amahoro y'Imana yacu aganze imitima yacu twese. Imana ishimwe. Twongeye gushimira Imana Data wa twese, Imana yo mu ijuru, yongeye kutugirira neza kandi kongera guterera iteka ridasanzwe kongera kuba imbere yayo. N'ubuntu kuko nta numwe yovyiha wenyene ariko atabihawe n'Imana. Kuko abandi hariho ubu abari muhira bavyanse kandi bagomba kuza mu ngoro y'Imana, ariko amagara yabankiye canke bafatiriwe n'ibinabiriya. Kaze cyane rero twese mu ngoro y'Imana kugira ngo twongere dushishikare. Ariko niyumviranire twongere dushimira Imana kuko Imana yacu ni nziza. Nagomba shimira abaririmbye muri korale ya mbere ya hano, ariko bamwe ntibashobora kubimenya, ariko barashobora kubimenya bamwe muri abo, ariko kandi baho hambere hahise atari hakera cyane. Hari mu 2001 ico gihe twebwe hajya mu Kamenge twashikiwe n'ikibazo gikomeye kijanye na korale, kandi korale yari iyo nyene, iyo niyo yari yagize ikibazo. Amarere gize ikibazo, cyo kibazo kiratugora cyane. Hanyuma rero ndavuga nti nta kundi twobigenza, turafise ababanyi uhereye hano kugeza no ku misiyoni, cyane cyane kuko ishengero ryacu cyo mu Gagara ntiryari bwabeho, kandi niyo dorosare yo nejo mu gitondo ntiyariho. Nibaza ko na Butere itari bwagwire cyane, nta Isayasa n'itariho, ariko akarere kari kaherereye ino cyane yari Kinama na Kamenge, ariko tatugorora intege tuja kunahangwa. Amara muri ico gihe rero Satani yari yaduteye hariya, aratwononera tuvurugira iyo korale nyene iyo. Ariko kandi bivuye ku mvo zikomeye zinini zari zahabaye. Hanyuma harya ujya mugabo, uwo mugabo munini yicaye hajya arabizi cyane. Twatuza hano gusaba, ndavuga nti turasigaranye abantu bakenya barimwo, none rero mwodutabara abahungu basigayemo mukabafasha, mwebwe ko Imana yabagiriye neza mukamugihagaze, mudushigikire, mudutabare, muturungikira boza kudushigikira. Twagomba tubashimire ko abo bavyibuka muri mwebwe mwaturungikiye abasore kandi akabaje kudufashiriza bari bahari ico gihe, kugira ngo mubigishe ingene bashobora kongera kwiga bushake, ingene bashobora kubuza gitari. Nizigira kujya mugabo avyibuka, nibaza muri abo bico gihe abari hujyaniwe ari imbere y'abandi bose yari mujya mugabo. Harahandi bavuga ati umugabo atari so ntumuvuga izina mu ijoro. None rero yakorare mwagenda kwigisha cage niyo, urabona rero mwabaye bandera gakura. Ndabivuze ndabashimira kuko muri ico gihe twahereye ahanyene kuza gutabaza, ati mudutabare kuko birakomeye. Ujya mugabo nizira ko aca byibuka cyane. Hanyuma rero turashimiye Imana rero yuko ikimwe mu bikorwa mwashigikiye, kandi Imana nayo nyene yacigishigikira kiratera kija imbere. Mana ize ibibaharure ko nko kugororoka. Mwarakoze mwabanyakinama. Ego naho biruko hari ahantu hagera umuntu hakagira bimwe yibagira n'ibindi adashobora kwibagira. Kico n'igihe tudashobora kwibagira twebwe mu Kamenge. Aha n'abavuga butumwa benshi nk'ibyo mvuze bamwe ntavyo bazi, uretse nka Mutama ngira ngo kubyo byari byaramushikiye canke betetre nka ninde nibarotoromayo labuda, ariko na Michel yaraha napfa kubona yitwengera gusa nta kindi yigirira harya.
mbona yitwengera gusa. Bwana asifiwe sana. Twagomba ngo dushishikare rero n'ijambo ry'Imana. Tugende hariya mu cete Pawulo yandikiye iri shengero ryitwa ry'Abagalatiya. Morondera ico cete hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Bampaye umwanya mu masaha yitereye, ariko nagomba rero tubiye ati dusome muce mwiruka munyaruka niko hama tubandanye. Nagomba dusome igice cya 6 duhereye aho nyene tumanuke hepfo gatoya. Igice cya 6 c'igicete Pawulo yandika ishengero ry'Agalatiya, igice cya 6 tumanuke hepfo. Bene data, umuntu niyo yoboneka kwicaha, mwebwe abimwe mutunganye umeze atyo, umuhanurisha umutima w'uburwaneza, kandi wiyubara ubwawe, nawe nyene woye koshwa nabi. Mwakirana imitwaro, mushikane mutyo ivyagezwe na Kristo. Umuntu niyiyumvira ko aragakomeye kandi araca amaze aribesha. Umurongo wa 4. Ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe, ntihazobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite atari ko bwa mugenzi we, kuko umuntu wese azokwiyikorerera uwiwe mutwaro. Ariko wigishwa ijambo ry'Imana, aho umwigisha mu vyiza vyose. Ntimuzimire, Imana yo nicokorwa, kuko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura. Uyu mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukora mu mubiri, ariko biba muri mpwemu azokwimbura muri mpwemu bugingo budashira. Murongo wa 9. Twame dukora ivyiza rero ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura ntitarambirwa. Nuko rero iyo turonse uburyo tugirire bose neza, cane cane abo mu nzu y'abatizera. Kumbe nari nsimvye indome. Ngiye mbona ariko mwabikurikiranye neza. Naya majambo hano dusomye muri iki cete, murumva rero mwebwe muri ahantu umenga ayo mazi yoshobora gusesekera, muragerageza mwegerane protokolo ikiraba intebe zitagiramo abantu, kandi na hano imbere yanje ndabona hariho intebe zitagiramo abantu. Protokolo yofasha, hariho intebe zitariko abantu, izo zose abo bantu mengo bari hanze nibo bashira aho hantu hose mubona hariho ibibanza, abandi barabingene bashobora kwikinga. Hanyuma birashoboka kuko imvura imaze kugwa rero duca twegerana, kandi nizigira ko mudatinyana. Intebe iriho muyegereze hafi, twegerane aho hose atagira umuntu mwashira umuntu, niho sawa. Urumva rero umuntu ayo bataraburimbye ari icara, hama niyaheza bagiye kuririmba yinumire, kandi haco yonona, kuko nabo nyine azobara umuririmbyi. None rero naya majambo dusomye hano rero, umukozi w'Imana Pawulo yandikira iri shengero ry'Agalatiya. Bibiliya iratubwira neza yuko iri shengero ry'Agalatiya ari shengero ryari ryarakiriye ijambo ry'Imana, ryari ryarakiriye ukwizera. Ugomvye ugahera ngaha mu gihe ca mbere, ugiye uraraba neza abatwandikiye mu Kirundi bagiye bararucira mu ncamake ingene iri shengero ryari ryubatse, cane cane mu kwizera, cane cane mu kwemera uyu mwami w'abami ari we Yesu Kristo wa Nazareti. Muri aya majambo yose rero twasomye hano, n'iri jambo ahanini ritubwira yuko dukwiye kwama dukora ivyiza. Twebwe abantu bakiriye ijambo ry'Imana, na ntaryo ko dukwiye kwama dukora ivyiza. Ibi vyiza rero nibyo bitumwa iryo jambo ry'Imana aho ryabibwe, aho ryatewe rikahamerera neza, rica rigenda rivugwa nk'ijambo ry'Imana koko. Ijambo ry'Imana rero iyo ritewe mu muntu rigezeyo rirashora imizi, hanyuma rero
rikamera hanyuma rigakura. Hanyuma rero iyo rimaze gukura rica rigira amashami, hama rigahunda impeke nk'uko Bibiliya ibivuga, ni ukuvuga ngo rigatangura kwama. Ibyo bikorwa rero nibyo bitumwa rero rya shengero riratwa. Ibyo bikorwa nibyo bituma n'umukristo aratwa ibikorwa vyiwe. Suko tuzobishimirwa mu ijuru gusa, ariko ibyo bikorwa tubishimirwa uhereye ahanyene. Hari ahantu handitse mu gitabo c'Imana nasomye umurongo muwuzi, havuga ngo umuntu rero adakora arakama ariko ararya. Yamarya uwo muntu adakora kugira ngo yivyibuhire yimerererwe neza. None siko mwabisomye? Mwasomye ngo iki? Ace yicwa n'inzara. Emwe mwasomye ibintu bikomeye ngo umuntu adakora utariye uca wicwa n'inzara. Mwaka wa 72 narigeze kubona abantu bishwe n'inzara, kandi twarabana. Naho noba narinciye ubwenge sinari bwakore cyane ngo mbere imvi nk'uko, ariko narabibonye imiryango ishika 3, umugore agapfa yishwe n'inzara, bana 4 5 bagapfa bishwe n'inzara, ariko se wabo bariko bararya babona. Ibintu byanditswe mu mutima, nari nkiri mutonya ntazokwibagira mu buzima. Umugabo akarya, umugore yagize ngo aravuga umugere mu kagongo, ikofe mu maso, akarya agateba kicwa n'inzara, kandi umugabo bari kumwe. 72 ubu nama ndavyibuka. Hama rero umugore umwe avyitegeze ngira abagabo bariko baragirira abagore babo, atekera n'abana biwe 4 baca baragenda. Iyo yagiye agezeyo abana 2 bamupfira, akavuga ati nta kundi ndahumiwe, naho nagiye ntwaye abana, ariko se agisigaye hajya azonyica n'ubu naho nyene, reka ndamusubiza abana biwe. Wa mugabo baramubwira ati wa mugore wawe aragarutse, ngurya araje. Hari kumuga hari ibuye rimeze nk'uku, araduga yicara ngaha hejuru kuri nyabuye, nakavyino yavyinye. Nyamugabo muri iyo myaka, urumva umuntu akiri muto ntakunda kwibagira, cyari yashinze amavi gutya. Amubonye aserutse hariya yikoreye n'utuntu tumupfasoni n'abana inyuma, acatangura kubyina. Bagize ngo ndanuka, bagize ngo ndanuka. Aho kageze aho gahora, umugore akaguma aduga kamwitegereza. Bagize ngo ndanuka, bagize ngo ndanuka. Agahora ahengereye wa mugore atamaje mu irembo, basanze ndumunagure aho barangomba. Ako kantu sinzokibagira, kavyinwa n'uwo mugabo. Andone muvuze rero ngo umuntu atarya atarima ntakarye udakora. Ariko rero yavuze ngo ariko twame dukora ivyiza, kandi ibyo byiza dukore ntibizo ducobogore. Ishengero ry'Imana twarahamagawe, turitaba, turihana, turakizwa, turezwa, turakomezwa, tugenda twambaye inkomezi. Bibiliya ivuga ngo nshobozwa vyose n'uwumva intege nke. Nugira gute? N'uwumva inkomezi. Dushobozwa vyose n'udutera izo nkomezi, cyane cyane zo kwizera ibyo tutabona n'amaso yacu. Ibyo tutabona ngo tubikorakoreko, ariko twisunze ijambo ry'Imana turabibona, bigatera umwete wo kurangurura, kugira ngo noneho tuze tubifate nyakubifata koko, nitwamara kugera higi wacu mu ijuru. Twame dukora ivyiza. Ibyo byiza rero Imana Yesu yamhemu badukomeza, bamaze kuduhamagara rero badushira kubikorwa. Aho wewe rero uri n'igikorwa cyawe mu ishengero ry'Imana, mugabo asangwa
uri umunyeshengero koko. Burya rero umuntu arashobora kuba mu ishengero mugabo atari umunyeshengero. Akabaho uwo muntu Pawulo yaramuvuze ko abo bantu baje binyegeteza mu ishengero kugira ngo bashobore gutata umwidegemvyo w'abanyeshengero kugira ngo barabe ingene baronka umwanya wo gushobora kubahuvya. Abo bantu rero ingene baje mu ishengero ntibaje bazanye no gukizwa. Oyaye, abo rimwe na rimwe murakunda no kubumva. Imvugo zabo bavuga ngo barya abantu urukundo rwabo rwaratimvye, ntibagira urukundo. Wa munsi nagwara ishengero ryuzuye, sinabonye ingabo nziza zisendereye ku mbuga yanje, nabaje nagira ngo hari ico ndabano bako, none nasanze atakigenda. Kubera izo mpamvu rero simba mu ishengero ritagira urukundo. Pawulo yavuze ngo baze ngo no kutata umwidegemvyo w'ishengero. Urumva? Ariko yagoma n'uri munsi nongenda kubwire neza ko waje wibaza ngo Augustin azokwama yikoreye ibihera agakuzanira, birakunaniye. Papa, misi na maharagwe vrema. Yakuweza nikawapa wote, asema utashiwa maharagwe, ametoka kwa Kisitino. Sasa kwizera kuna malizika kweli. Oyaye, wewe waje Pierre namubonye yaravuze ikibiro cyuzuye imitobe, anzompa imitobe na iyo mitobe si yiwe. Kumba no mune muhaye amahera 5 ati bisimbanire harya ndaguha 5, ariko abonye ngo nibyo kwa Pierre nawe ntagira namba. Mugabo ari n'icyo afise, arafise ukwizera kandi ivyizigiro vyiwe nahatagira iyo bido y'imitobe, ariko yimirije kwigira mu ijuru. Nibwo butunzi bwiwe afise. Ikibazo cyanze rero jewe nama niyumvira, none wewe hametwo nyakubahwa pastor, nabi ne pastor, ni mu ndabi mbega no hagurutse ijya korari niyi kabiri ku mbuga zanyu, kabiri bashike baramana ati tuva haturiye tunyoye. Abo mwobashobora iyo nijya gusa yonyine, abo mwobashobora bo bonyine gusa. None raba naho mama y'imvura guye bakikuja hose, raba riri shengero riri hariya. None mbarira wewe ubona ko iryo shengero ritagira urukundo, aba bantu bose bari hano umaze kubaha ibiro by'umuceri bingahe? Wewe huzuye urukundo rugenda rwaseseka hasi. Hebu niambie, gemeri zingapi za Mungu mesha wapa mushano? Amesha kuwaletea mushano wapataye. Nagira ngo bazofasha epo ako gakiza wazanywe no kurondera imfashanyo mu ishengero. Baba mama, Pastor, kama tuna kanisa ya namna hiyo kweli tumepata hasara sana. Twaragize ingora nimba bimeze gutyo. Bibiliya umwanditsi ni Pawulo yanditse yibuka ishengero bwate umviriza iwacu ni mu ijuru, iwabo wabizera ni mu ijuru. Aho mu ijuru ntihazobura impuzu. Nama nibuka Isirayeli yagenze imyaka 40. Bibiliya ntitwereka ahantu bagiye mu isoko kugura impuzu, ntibagiye kugura ibirato. Oyaye, Imana iri kwirigambira ngo n'abamaze imyaka 40 mu rugendo, ibirato ntibyabahereye ko, imyambaro ntiyabahereye ko, none murampindutse. Ni ku Imana yari kwirababarira.
iwacu twimirije kuja, ariko kandi nitwakora neza ntiducobogore, nitwakora neza. Hari ijambo rya marinezera rivuga ngo turiteze ko umwami wacu yimirize kuzoza. Mugabo ukwasa uko azobasa ico gihe ntitukuzi, eragana kuko tuzoba dusa muri ico gihe ntitubizi. Mugabo handitse ngo tuzobanza tumuraba ukwasa, kuko ukwasa niko nako tuzoba dusa. Azotwambura imibiri y'ubufafara bwacu, atwambika umwambaro ari wo mubiri w'ubwiza bwiwe, kuko afise ubushobozi bwo kwihindurira vyose akabigira bishasha. Twambe dukora ivyiza kugira ngo ntiducobogore, ntituruhe, naho umenga urugendo rwacu ruraremereye, tubandanye. Bibiri ivuga ngo abantu bose bagoma impera bashiganwa uko vyanditswe, uko vyategekanijwe, abo nibo bazohabwa impera. N'abagenda uko ijambo ry'Imana ribivuga. Umunsi umwe uyo mwami twizeye, kubari hano twari tumanye iminsi, twavuganye yuko uyo Yesu ari umwami afise ubushobozi. Muri hano bamwe murafise ububasha mwahawe aho mu gihugu canke mu byo muganza ubwanyu, yo muserutse abantu barahinda agashitsi, lakini nta numwe yarose ubasha bwo kwigobotora urupfu ahari. Kesho yake kila mmoja wetu atakuwa anaitwa marehemu, nimba Yesu akirorereye. Okay? Nta numwe azokwigobotora, ariko ye wenyine twizera yatumye dukoraniye ahantu. Basi mnafikiri kama hata hao waimbaji bamye bavuza ivyo binubi vyabo ngaho, unafikiri kama babivuza kugira ngo icubahiro kibi cyane? Icubahiro kibe c'Imana, icubahiro kibe c'Imana. Hamwe mwabivuza kugira ngo mupate sifa zenu. Mambo yote mnayofanya ni ubatili mtupu, vuza inzamba. Ariko izo kandi ntizisa nizo tuzovugirizwa wa munsi tuzogera hariya hakurya iwacu mw'ijuru. Aha, reka tuzivuze nkabifuza kuzoba nizo umwami azotuvugiriza. Ariko hirya y'ejo malaika watatupigia parapanda, watatupigia vinubi baba, nakwambia. Ariko twame dukora ivyiza ntituruhe. Jewe na ayo matwi yanje amenwa n'ivyo birirwa baravuga, nivyo egome. None rero umurongo umwe navuze ngo ariko umuntu abiba mu buryo bw'umubiri azokura ibiboze. Na urazi mu mutima wa bintu vyuzuyeyo, huzuye akagaye, kugayana, amanyama, manyama, agakengere, gukengere urya ngo ni mutoya, urya atacafise. Egome, none je no kwicarana n'urya, none je no vugana n'urya, none no gira gutya ntumbaze. Ariko rero umviriza neza, wewe ubona ubiba muri ubwo buryo, nta zindi nyungu, nta bindi vyimburwa uzokurayo, nukubora uzokurayo ibiboze. Ariko rero yavuze ngo ariko umuntu abiba mu buryo bw'impemu azovanayo ubugingo butazohera. Vyari bigukwiye rero tugiye kurangiza umwaka, Imana yaratuzigamye, abari ngaha twarazigamwe. Ewe muntu uri hano, Imana yaratuzigamye. Mbega watanze ibiki bisumba ivy'abandi? Babandi baryamye hajya hirya
muri bwa bukanye budasanzwe barindiriye gushikirizwa hariya, wewe kutarajayo, jewe ko ntaragenda, basi nimefanya nini? Change naho nimetoa sadaka gani kugira ngo mbe nkiriho? Lakini kwa neema ya Golgotha yabayira tureka ngo tube turabaho kandi tubana twongere tuyikorere. Kubera izo mpamvu rero, suzuma ibikorwa vyawe ingene bimeze kugira ngo uzobone icyo uzokwirata. Hebu fanya inventaire, mugire inventaire y'ibyo mwakoze muri uyu mwaka. Aya mezi agiye kurangira y'umwaka, harimo abadandaza namwe mukora mu bindi bikorwa, muri ko muraraba ibyo babatumye, ibyo leta yabatumye gukora, ibyo mwadandaje, ubuhombe, inyungu, ivyaboze. Mbega ntimuratangura kugira amasorode namahunda kuja kwirabo kubera batagize sorode sinojayo. Ehe nimugira, mbega ntimuratangura kugira sorode? Abaharuye baca batangura kugira sorode, ntimuragira sorode. Mbega ese haragira umuntu aze kunjya karati je nagize sorode, nje ngenda kwirabura gahuzu ka sorode, ngende kwirabira uduta twa sorode, kuko iyo sorode bagira rero ni ibintu bagiye guta igihe. Bati nibyagera mu kwa kabiri bizoba vyaboze. Vyari ku 1,500 nyaruka. Naje ndakwishe muri uyu mwaka nzovuga narigiye nyoyo duta twa sorode, ngacanywa amata y'amajana yagugwa 1,000. Muragende kuraba sorode hewe, murako batanguye kugira sorode. None mwebwe twe nk'abakristo ntabicumbagira, ubona ukwiye gushira kuri sorode, bigeze yuko mwotandukana navyo. Umwaka ntuhere ubigendana ibintu bigiye guta igihe. Sorode twame dukora ivyiza ntiducobogore. Umviriza, umwaka ugiye kurangira, ugire ukugira ibikorwa vy'umwaka nibigiye kubura, mugiye kujabukana mu mwaka uza. Leo nina ujumbe kwako. Chunguza matendo yako, chunguza kazi ulizozifanya katika mwaka huu unataka kumalizika. Urabe yuko hari ibintu wakoze bitagira umwanya, bitamaze, bitaryosha imbere y'Imana, hama bikugwemwo, hama tubone kubandanya neza. Imana ibahezagire. Tubonamike amaso yacu dusenge. Ndaguhaye ikaze, nahejeje. Nimba wumva ati hari ibyo mbona bigiye gutuma mu byo na uko nakabayeho hari ibitagenze neza, mbega Imana yontabara kuri uyu munsi, ikibanza kiriho hano, ubigomba ngwino wisuke mu maraso ya Kristo, ngutabaze kandi Imana iragutabara. Turabahaye ikaze. Haya ni majambo mfise twahejeje. Kaze dusenge Imana, kaze dusenge. Umwaka uraheze dukorera Imana, umwaka uraheze dukora ibikorwa vyacu. Mbega ibyo turangije umwaka dukora, mbega musuzumye mwasanze ari bizima? Bibiri ngo gira ube maso, urabe ingene wose nasana ibikorwa wakoze bidahimba Imana. Ego ugutaraduga ino ntarinde kuduga. Ugume hano mama, mawe, mawe uyo mwese uko muza mwese muguma hanyene imbere. Iyo hejuru ntandi ko kuduga bareke kongera kuduga. Guma hanyene mwese, gumaha. Nyaruke tuma dusenge turangize. Kaze dusenge Imana, kaze dusenge Imana ni munyaruke. Tuguma dusabe hano pastori mubwiriza wa hano, abasengere muga abasenge mubanje gusika munyarutse nibwo mukamana gushika hano.
wese avyumva naze turamurorereye naze tumusengere. Uyu mwanya raba mu bikorwa vyawe wakoze ibyo kugeza isaha bitameze neza, ntibirinde kubora, ntibirinde kononekara, kandi igihe cyiza kikiriho. Ngwino utakambira Imana igutabare, ngo dutabaze Imana y'amahoro, ngo dutabaze Imana y'ububasha itugirire neza. Kaze mwegere protokoli bafashe, hanyuma tubone kubasengera. Uyu mwanya n'umwanya mwiza cyane, ukumva hari ikikubwira gutyo mu mutima, gerageza wegere. Gira iyo ntambuko yo gushika hano, gira iyo ntambuko yo gushika hano usengerwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi n'iyi saha uracyari umwanya wo gukirizwako. Ngwino ivyari bisigaye byongera bisanasanwe, ubone kubandanya neza. Wisabire uvuga ati Mana, ko bangiriye ubuntu nkabangiriho, ukabonera uzina ngo ninjira muri uyu mwaka no kuwurangiza neza uyuheze. Ntabara ndawurangize neza. Ivyananiye ivyangoye untabare, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo ni wewe twikorera imitwaro yacu. Reka twihanganira abakiriko baraza mwese, turacabihanganiye. Kaze cyane, kaze rwose, kaze. None rero bagiye kuza bose, tugomba tubasabire ku Mana. Cyo cyose ubona umengo cyararemereye, cyo cyose ubona umengo nticyagenze neza, tugomba tubasengere. Kaze duherero Pasteur, kaze asenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ni wewe Mana ishobora byose. Wavuze ngo nimunze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. None herera aba bantu bawe baraje hano imbere yawe Mana, barapfukamye. Haleluya. Yesu mwagazi w'intama w'Imana, wavuze ngo umuntu ntiyaboneka kwicaha ngo abantu bamuhanure hanyuma yezwe. Ngaba abantu bawe baraje Mwami, barapfukamye ku musaraba wawe hamwe wabambwa igorogota. None rero nubururukirize kwa maraso yawe aba bagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu, abatama n'abatamakazi, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Ubagirire imbabazi, ubaharire Mana, ubagirire ikigongwe Mana, ubababarire ivyaha vyabo nibihanagugwe, ibihe byo guhembuka nibize bivuye mw'ijuru. Ubagirire imbabazi nyakubahwa, ubagirire ikigongwe, ubaharire ivyaha vyabo bagendeyemwo, ivyaha vyabo bitekure mw'izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu yuhagira imitima yabo, amarabaga agasembwa, ivyo bakoze bibi bivanwe mu mitima yabo kandi bivanwe mu ngingo zabo, bezwe batungane. Nuko urakoze nyakubahwa, ubagirire neza, ubagirire imbabazi, ubaharire mw'izina rya Yesu. Haleluya. Ubababarire ivyo bakoze, ubaharire ivyo bagendeyemwo, uvyibagire. Nuko urakoze kubagiriye imbabazi kandi ubagiriye ikigongwe. Turabigushimiye mw'izina rya Yesu. Amen. Amina.